ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Bana b'Imana, uyu munsi mfise umubabaro, mfise agahinda kubera ibintu biriko biraba mw'isi. Ibintu biriko biraba mw'isi biteye agahinda. Sinzi igituma abantu twese tutabibona kimwe, ariko kandi ntitwobibona kimwe kuko ababitegura bobo birabaryohera. Birabaryoheye, ariko mw'isi twese ntituzohumira. Video rero muhava mukurikirana canke muriko murakurikirana ni video yo muri Ukraine, ariko ijambo ry'Imana twisunga riri mu gitabo ca mwene Siraki, ikigabane cya 14 uturongo 2 kuva kuri 1 gushika kuri 2. Reka tubanze twasome imbere yuko sigura n'iby'iyo video. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuhigwe bw'ukuri. Hahiriwe umuntu atigeze atirigana mu ijambo, ntatunuzwe n'umubabaro w'ibicumuro. Hahiriwe uwo ataco yiyagiriza kandi atataye ukwizigira kwiwe. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. N'amajambo make cyane, kandi kubayumviriza no kuba bayakurikirana n'amajambo akomeye. Video rero niyo mu gihugu cya Ukraine. Murabona hariho ahantu mubona umuntu w'umunyokuru afise agahinda, ariko arerekana imva y'umwuzukuru wiwe n'imva z'ababanyi biwe babiri. Yavuga ko hari ababanyi biwe babiri n'umwuzukuru wiwe. Hanyuma kandi yaragiye no gutembereza nyene kumure bajya barabamenyesha amakuru canke bafise ibyo bajejwe, abereka avuga ko barasha canke se abo mu Burusiya ntabwo bafise umutima w'ikigongo canke w'impuhwe. Ntibarabira umwana, ntibarabira umugore, ntibarabira umukecuru, ntibarabira oya, barajaniranya. Bavuga ko ngo ari genocide canke se itsembatsemba ririko rirakorerwa aba Ukraine. Rero ugiye kuraba mu banyepolitike bavuga amajambo atandukanye uko bishakiye, kuko ukurikiranye abo muri Russia bagiriza Ukraine ko ariyo yiciye abantu bayo kugira ngo bayambike ibara, ariko ntabwo ari ukuri. Ntabwo nibaza ko aba Ukraine aribo kuyicira abantu babo, oya. Rero gusa baravuga ko baba bariko barakingira abasivile bakabakuramwo canke bagatanga uburyo inzira ngo bahunge, ariko rero biragoye. Mw'imisi bari bameze kumenga hariko haraba ibintu by'agahengwe, ariko uriko urabikurikirana mu makuru nuko mbese kumbure butine ariko aripanga mu bundi buryo, kuko bana b'Imana
iyi ntambara itegerezwa kwaduka isi yose, itegerezwa kuzogwanwa n'isi yose. Iyi ni intambara ya gatatu y'isi yose. Buriya ibihugu vya Amerika n'iki gihugu cya Australia n'Ubwongereza, kandi Ubwongereza nabo twatanguranye naho nababwira ibihugu umwamikazi Elizabeth atwara igihugu cy'Ubwongereza, yuko harimo n'izi za Australia, za Canada n'ibindi. Ibyo bihugu byose bitwarwa n'umwamikazi, urumva ko birashigikiye Ukraine, biriko biragerageza gutabara Ukraine, gutanga ibigwanisho. Reka abazi kubiraba canke se ego barabona ko babona nyene ko hariho abategetsi bakomakomeye mu isi bagiye no gutembera, bariko baratemberana na Zelensky, perezida wa Ukraine, bamwizeza ibitangaza. Ariko jewe uko niyumvira, ntabwo Ukraine yotsinda irya ntambara, kubera ko Ukraine ego iriko irashigikirwa na za Amerika, iriko irashigikirwa n'ubu Bwongereza. Niho biriko biragaragarira ko ari intambara y'isi yose iriko iragwanwa n'isi yose. Kubera jewe uko nibaza, nkurikije n'amateka y'Uburusiya canke nkurikijwe ibigwanisho mba niko ndabona, canke birya bigwanisho baza barahayanishwa, bana b'Imana iyo bakoze ibigwanisho bibyumva baratumira amahanga, bagatumira ati muze murabe narakoze igigwanisho gikomeye, gikomeye. Iyo ndiko ndaraba rero, nkaraba uko Uburusiya bwipanze canke ibigwanisho bufise, kuko murabona na Amerika yabanje gutinya, canke n'ubira cyatinya n'abanyene bana b'Imana, biteye agahinda. Gusa ntabwo Ukraine yotsindiye intambara, sindavyibaza, kuko ndibaza ko abakurikirana ijambo ry'Imana canke abahishurirwa n'Imana, ntabwo intambara Ukraine izoyitsinda. Oya, ahubwo gusa jikimbabaza nuko hariko harapfa abantu b'inzirakarengane, kuko abagwana irya ntambara iriko iragwanwa n'abantu bo mu bihugu bitandukanye. Ariko ikibabaje ni Aba-Ukraine bato, abanyagihugu, abana n'abagore n'abatishoboye n'abahangayitse, bariko barapfa bazira ubusa. Rero murabona ahantu hari treni, ego n'ubu iyo treni irahahagaze, hariho treni hahagaze. Treni ngira mu Kirundi, ese mu Kirundi birabaho canke se ni ngira mu Giswahili nkeka ariyo gari ya moshi. Rero bari abantu bariko barafata treni, bariko barahunga ngo ibahungishe, hanyuma Abarusiya bayikubita amabombe, abantu benshi barapfuye. Nagerageje kuza ndabikuramwo, ariko bimwe hariho bike byagiye bisigaramo, ariko biteye agahinda, imirambikango mu mabarabara. Bana b'Imana, abantu bipfuza intambara kweli, kuki abisi batagira ikigongo? Imana yo mwijuru dutabare cyane, kandi Imana yo mwijuru nibyura ikigongwe, imbabazi zayo izisuke ngaha mwisi, tubabarire, kubera kweri ibintu birateye agahinda cyane. Kandi intambara ziriko ziravugwa muri Ukraine
nuko ari igihugu cyamenyekanye kandi aricyo gihugu kiriko kiragwanirwamo cyane. Twibuke ko muri Kongo abantu bariko barapfa, muri Sudani abantu bariko barapfa, hari ibihugu byinshi intambara zirimo, kandi abatariko baricwa n'intambara bariko baricwa n'umwuzure w'amazi. Ku isi nkaho hose mu bihugu nka byose abantu bariko baratikizwa n'amazi. Naraberetse ngira amavideo nkabereka kugira tumenye ibimenyetso by'ibihe. Kandi muntu w'Imana, iyo afashe umwanya ndiko ndarondera bijya bintu kugira ubibone, mbashaka kuduza ukwizera, nuko benshi bumviriza audio batabona ibiri kuri YouTube. Kandi burya urashobora no kugurura video utagiye kuri YouTube, ukayugurura ukaraba gusa bitagutwaye amamega. Ariko bitagushobokeye wiyumvirize niyo audio kandi wumve ko ijya no hino ibintu biriko biracika. Ibintu biriko biracika kubera muri Australia leta irahagaritse umutima kubera imvura no kubera abantu bariko baratwagwa n'umwuzure. Bariko barapfa kubera imvura. Abatariko baricwa n'imvura, ugiye za China, hari abiyemezi za Amerika hirya no hino, umwuzure uriko uratikiza abantu. Abatariko baratwagwa n'intambara n'umwuzure bariko baricwa n'ibirunga. Nimubona naberetse bijya birunga byo muri La Palma, hari ibirunga byinshi biriko biraseseka kandi no mu mazi bigatoboka. Bibonekana rero ko bimwe Yohani yerekwa ati Imana ivuga iti rekura baba marayika bane babohewe ku ruzi rwa Eufurati bajejwe gutikiza. Hanyuma abo bamarayika bane bari bajejwe kwica icya gatatu cy'isi, abantu icya gatatu. Rero biriho kandi abakurikirana amabonekerwa ya Bikira Mariya ku bantu abana bakurikirana abantu babonekerwa, ibyo Bikira Mariya yarabivuze ko n'iyi ntambara ya gatatu y'isi yose izohera cyaduka bya bindi bya makochipu. Nabyo jewe narabibashiriye ko kuri YouTube neza, muzoze murabiraba mubyibonere neza. Mu Kirundi narabishize, mu Kinyarwanda, mu Kirundi ntibiratangura. N'abarundi bariko baragerageza kugira turonke imashini nyene babigire ku buryo bizoza birasemurika neza, ariko no mu Kinyarwanda ubigiye murabisoma neza. Narabahaye code ya Bill Gates yo kubisacinga. Rero Bikira Mariya yaravuze ko abazotsinda urwo rugamba arabasenga cyane. Rero wavuga ishapure, waba ku karago kumwe kw'abarokore, waba umumizirima, baba abamizirima hariho nyimba ariko sinzi irya shapure yabo. Umwe wese asenge yumva ati ndi mu nzira iriko iragenda mu ijuru, mbega nopfa Imana yonyakira, mbega ibombe yogwa wondi nkawera Imana yonyakira. Bana b'Imana, udahitanwa n'ibombe, udahitanwa n'umwuzure w'amazi, udahitanwa n'iki, uranagwara ugapfa. Ariko ubemwo witeguye, ube muri Yezu Kristu, ubemwo neza muri Yezu Kristu, ureke gusamara n'ibyisi. Mu bo twatanguranye nigeze nagira iyerekwa, hanyuma Bikira Mariya anyereka isi ngene yari yamanyaguritse, ngo mbona abantu bayitambukako. Jewaho nari mpagaze ndaba mfise ubwoba kumenga isigirira ubutuku, kumenga barayirituye. Nkabona umuntu umwe kure ari watambuka yiyengenga. Yo bana b'Imana, abatambuka biyengenga n'abantu bari muri Yezu Kristu bubaha Imana.
bajya nabone bayitambuka kumenga boyisitura n'abanyene bari mu by'isi bariko barahayanisha ibigwanisho basubira. Rero tuze turasenga cyane, dusabira isi yose, ntabwo ari Ukraine gusa ihangayitse, isi yose irahangayitse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubuhigwe bw'ukuri bana b'Imana, tumenye ubuhigwe bw'ukuri ngene tugomba kuburondera. Akarongo ka mbere karavuga ngo hahiriwe umuntu atirigana mu ijambo, ngo hahiriwe umuntu atirigana mu ijambo, hahiriwe umuntu mu kanwa kiwe hatavamo ibintu byo konona, byo kuvuga yuko yakoze ibigwanisho bisumba ibindi, byo kuvuga ko ariko arakora umuntu. Hahiriwe umuntu asenga Imana, yubaha Imana, ari muri Yesu Kristo, mbese yubaha Imana. Hahiriwe uwo muntu atiyumvira ko ari umugore atwaye inda atoshobora kuyitwara ngo ayihe abandi bagore bayimutwarire. Hahiriwe umugore yubaha umugabo wiwe, agenda mu butungane bw'Imana, ataja muri pornography, ataja muri muziki y'abisi yo gutamba yambaye ubusa canke. Imana idutabare cyane. Atiyumvira gukuramo inda canke atose umwana wiwe canke umuryango wiwe canke abagenzi biwe ngo bakuremo inda. Abo nibo bahiriwe. Hahiriwe umuntu atari kararata ibigwanisho, adahagarara ku isunzu ngo avuge ko wewe igihugu kiwe gikomeye canke anyaye gusumba abandi. Imana yo mwijuru tube hafi cyane. Ntatunuzwe n'umubabaro w'ibicumuro, ngo ntatunuzwe n'umubabaro w'ibicumuro. None umuntu mu kanwa kiwe hatava mu bintu byo gucyoza abandi no kugira ubugome bwo guhemukira abagenzi biwe, yotunuzwa n'ibicumuro bimeze gute? Hari abantu batunuzwa n'ibicumuro bakoze kubera bonyene babyikoreye. Je narigeze kuba ntunuzwe n'ibicumuro, ntunuzwe n'ibicumuro by'iwanje nakoze nakora. Kandi je sinatunujwe n'ibicumuro, sinishe umuntu, sinaroze, ariko narabanye n'umugabo canke n'abagabo tutapfunze impeta, canke navuga ati narabaye mu busambanyi. Sinabaye mu maraya, kuko ubu maraya n'ubusambanyi biratandukanye. Sinabaye mu maraya mugabo narabaye umusambanyi, kuko iyo ufise umugabo mutapfunze impeta ubu uri umusambanyi. Narabaye mu busambanyi, ibyo byarantuntuje. Naratukanye, ibyo byarantuntuje. Narabeshe, ibyo byarantuntuje. Nababwira ukuntu nabeshe uyu mudamu araho, nkaja no kumusaba imbabazi nkasanga yarapfuye. Imana ikomeze imbabarire cyane, kandi Imana yarambabariye, kuko nibutse gusaba ikigongwe nyiri mu mubiri. Ariko ikibazo nuko ujya mu mama yari yarapfuye, ariko narababariwe, ndabyizeye narababariwe. Harahiriwe rero umuntu atabesha. Rero umuntu aratunuzwa n'ibicumuro we mwenyewe yakoze. Waragambaniye abandi, warariye ruswa, ibyo biragutunguza. Rero umuntu rero adakora bene ayo mafuti nta yibereye mu mahoro. Hari ibyaha umuntu akora akumva ko atiyagiriza cyane, ariko warisha umuntu, wirirwa mu busambanyi, wirirwa urabeshera abagenzi bawe bakabirukana ku kazi cyane, bakabura amahoro mu ngo, wumva wavuga ngo ntuzotuntura mu mutima cyangwa ntuzotunguzwa n'ibyo byaha. Rero twigengesere. Akarongo ka kabiri kavuga ngo hahiriwe uwo ataco yiyagiriza kandi atataye ukwizigira kwiwe.
urumva nibyo nyene meje gusobanura. Hahiriwe umuntu atacyo yiyagiriza, urumva hariho umuntu atacyo yiyagiriza, hariho umuntu w'umunyamahoro imbere y'Imana. Nubwo bavuga ngo ho kwishima woshimwa n'abandi, njyewe novuga nti hari imyaka nabayemo ntumbuye kubera ibicumuro. Ubu rero nubwo ncumura nta bicumuro mfise bintumbuza, numva byo ntumbuza kubera narigeze kuba nama ndiko ndashwana na mukebanje, ntunuye umugabo nawe yanafata nabi nkarara nasinziriye, nkatunura nibaza ibyo bibazo mbamwo, nkarara nasinziriye, intuntu ikanyoha kubera jewe nyene nije nishize mu byaha, ni jewe nyene nitumuje. Mugabo ukubera ko nararaje mbona ati wapi, negera Yesu ndamutakambira, amakumazi yiwe y'ubugingo budashira, amakumazi y'ubugingo, umubiri wanje uragenda uratekana, ndiyakira, umutima wanje uba amahoro. Iyo ngiye kuryama menukiraho ndyamye, kuko nja kuryama naje gusenga, nugaye telefone ncasinzira, mazi Imana yo mwijuru igacitangura kunyereka ingene ibyisi biriko biragenda. Afise byinshi, namwe imisi nararose ibintu bana b'Imana bijanye n'Uburundi, kandi narahawe n'izina ry'umuntu azohava yicwa mu Burundi. Mugabo mbanza ari ibyo muntangaza, mbanje kubyitondera no kongera gusiguza Imana. Rero nkaca nijyambira iyo ntambara ya Ukraine, abo twatanguranye mu audio barabizi ibyo byose bya Imana yari yarabimishuriye, byose yari yarabinyeretse. Mugabo gusa nkayoberwa, kuko naca numva ko ari Burundi buzotera. Rero bana b'Imana, hari igihe natwe twitumuza. Rero intuntu narifise mu myaka yeza komeza abane nanje, sinzosubire mu bihe nk'ibyo nari narishize mu jewe nyene. Ubu ndi umunyabyaha, ariko umutima wanje uramahoro. Nta bantu dupfa gutukana, nta bantu dupfa kwankana. Abanyanka n'abantu usanga nyene banyanka nyene bibayabaye, ariko ntacyo kizima mba nzi ko ndi kumwe na Yesu Kristo. Urumva rero ngo hahiri uwo ataco yiyagiriza kandi atataye ukwizigira kwiwe. Umuhigwe uzigama aya majambo, uburongo bubiri buzigame. Hanyuma rero aba bantu b'isi bariko barahayanisha ibigwanisho, bariko barica, bariko barababazanya. Kandi bana b'Imana, narinzi ko iyi video nza kureka kugira abumva icyongereza babanze bumvirize, ariko kubera nisanze namaze kuvuga byinshi, ubwo nyene ndagenda iteranye, hanyuma murabona amavideo, muraza murabibona. Gusa banumva nyene mfise byinshi byo kuvuga, ariko dusengereranire, dusenge cyane bana b'Imana, dusenge cyane, kuko Yesu Kristo ahari kukugira tugirire neza. Kandi dushimire Imana, kuko abantu b'Imana barabwiwe iby'intambara, barabwiwe n'ibigiye gukurikira. Ibigiye gukurikira intambara ya gatatu y'isi yose iheze, nabwo ntibizoba byoroshe. Ariko ngo abasenga bagasenga cyane, bakizigira Imana, bakaba muri Yesu Kristo, ngo abo nibo bazorokoka ibyago bigiye kugwira isi. Intambara ya gatatu y'isi yose niyamara guhera, ibisigaye nzo bivugwa ku wundi mwanya. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Dusengera isi yose, Imana itube hafi cyane. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mutagatifu, amen.